uyu munsi wahariwe inkoni yera kane blanche ntidukunda kuwuhimbaza kenshi, ariko iyo bishitse tukaronka amikoro turabikorera abana bacu bagendana ubumuga bwo kutabona, kugira nabo biyumve bagire umunezero kw'iyi tariki. Ndakegurukiye cyane yaba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi hari ababyeyi n'ibiburiburi nka batanu nk'abo, abagendana ubumuga mu bice yose, bwaba nyunganirangingo cyangwa ubw'amaso cyangwa arona ubundi bumuga bwo mu mutwe nabwo nyine n'ubumuga twotera intambwe. ariko mu buzima bwanjye igihimba kimwe tutameze kumwe n'abandi, kuba ngenda ndabona, kuba ngenda nkumva, kuba natamuka neza byatetse ikibazo bica bituma nkumve amugana havugiye ababyeyi banje baramuze. Raise
tubyagire cyane. Bashinga ntahe bafasoni gwaruka tugira amahoro, usangwa amahoro, ubumwe n'iterambere ridakumira. Intumbero nyamukuru y'ijambo ryanje muri kano kanya kubaha ikaze mwese hano mu kigo cacu ca Fondation Uwiragiye kuri uno munsi udasanzwe aho turamutse
duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe inkoni yera. Uwo munsi nawo ukaba ugira uwa 39. Batumire bahire ku izina rya Fondation Wiragiye hamwe no ku izina rya jewe nyene, ndabahaye ikaze mwese. Mwe wese ku giti ciwe no mu cubahiro ciwe Imana yamuhaye. Kuba mwahisemwo kuza gufatanya natwe uyu munsi mukuru ni ikimenyetso c'uko muri abacu, ni ikimenyetso c'uko mudufise ku mutima. Nagomba munyemerere mikaze mu buryo budasanzwe nyakubahwa yaserukiye umuhuzabikorwa w'ihinguriro ry'amashirahamwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU asanzwe akorera hano mu Burundi. Kaze muri sanze. Turahaye ikaze kandi abubahwa bose baserukiye inzego zitandukanye zo mu gihugu ndetse na mpuzamakungu. Kaze mwese, kaze muri sanze. Turahaye ikaze abaserukiye amashirahamwe atandukanye yaba ya hano mu gihugu hamwe na mpuzamakungu. Hamwe rero namwe mwese mwaduteye iteka ryo kuba kumwe natwe mu guhimbaza umunsi wahariwe inkoni yera ugira 39. Turabahaye ikaze. Turahaye ikaze umufasoni Therese Kamango yaje ava mu gihugu ca Congo Brazzaville, akaba ariwe ahagarariye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kutabona mu bihugu bigize Afrika. Kuba muri hano bigaragaza agaciro kadasanzwe uyu munsi ufise, bikagaragaza ko twebwe twiyemeje ibikorwa byo kwitaho abagendana ubumuga haba ku giti cyabo canke biciye mu mashirahamwe tubarereyemwo, ahubwo mudushigikire mu byo twiyemeje gukora kugira ngo abagendana ubumuga baronke ikibanza kibereye mu kibano, bitaye ko banaroswe ubushobozi bwo kwibako. Kuri uyu munsi twabateguriye ibirori bidasanzwe byo kwigina uyu munsi mukuru, ariko kandi haraza gushikirizwa amajambo atari make. Nagomba rero ntumire umuntu wese kugira ngo atege amatwi impanuro ziza gushikirizwa, ariko kandi mbifurize kugubwa neza n'ibirori n'utugenegene biza gushikirizwa n'imirwi itandukanye, ndetse bimwe nk'umurisho w'ingoma mukabona ko byamaze gutangura. Mu gusozera, kuko mwanya wanje nuwo kubakira no kubifuriza ikaze, nagomba ndabatumirire gusangira natwe mu munezero irihimbazwa. Kaba karyo ko kumviriza ijwi ryabo tujejwe kwitaho, kuko murabona imice itandukanye y'abagendana ubumuga yaserukiwe hano. Mubonereho n'akaryo ko gushimira bisumbirije uko vyahora abo bose bitanga batiziganya kugira ngo tuzoshike kuri kazoza kabereye kuri buri wese. Mu kurangiza, ndangije ndabakengurukira bubahwa mwese kuba mwigoye mugashika hano, hamwe no kuvyo mugerageza gukora ku buryo abagendana ubumuga bashobora kumererwa neza. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza w'inkoni yera
kugira ngo twese uno munsi tuze kuwuhimbaza mu kanyamuneza. Murakoze, Imana ibahezagire. mbere n'inkoni yera ku bagendana ubumuga bwo kutabona mu kibano nicyo kimenyetso nyacyo cy'imibanire. aho hambere umugoroba waregera abana bakegera ababyeyi, none ubu burira ukamenya burakeye urwaruka rwose rukihereza amabarabara. iri karakuba jene ryahindutse kaminuza y'ibiyayuramutwe, yama yagwa twigishwa mu kirundi ca Nyaburunga yibagiwe mu ngero yo kuziko. ng'umuhinga n'uvuga ikinyamazuru bakibagira yuko utakaranguka gutaya akabanga. Kwaruka twijukira imico kama y'igihugu cacu, niyo soko ry'ubumenyi n'iterambere rirama. mbere n'inkoni yera ku bagendana ubumuga bwo kutabona mu kibano nico kimenyetso nyacyo c'imibanire. aho hambere basokuruza barateramana n'ibibondo ku ziko bakayaga imico n'imigenzo mu migambi n'ibishitsi bisokozo n'imyibutsa. aho hari mu ntumbero yo kwigisha urwaruka kwigenza neza no kugira kirazira. none urwaruka rw'ubu rwirabingurukana bumenyi n'imboneshakure, rugaca ruhurumbira ya mico y'abanyamahanga, mbere bagapfa bikwegera akarambaraye mu gutwara inda z'ibitwarire no mu kwandura kacu garonya nganda sida. Waruka twijukira imico kama y'igihugu cacu, niyo soko ry'ubumenyi n'iterambere rirama. mbere n'inkoni yera ku bagendana ubumuga bwo kutabona mu kibano nico kimenyetso nyacyo c'imibanire. none natwe nk'urwaruka dukunda igihugu cacu nimuze tugikorere tugiteze imbere, kigira ijunja n'ijambo mu makungu, twiyamirize basesanguyoze bagomba ko twisamburira ko tutari ibikoko. Waruka twijukira imico kama y'igihugu cacu, niyo soko ry'ubumenyi n'iterambere rirama. mbere n'inkoni yera ku bagendana ubumuga bwo kutabona mu kibano nico kimenyetso nyacyo c'imibanire. ego reka sezere ngendeje mwana w'abahungu ndavuga simbura para guca ku mayange ngo mbwire urwaruka rw'ubu imico n'imigenzo yaranze basokuruza baho hambere. ariko mbere n'abagiye ntimwiriwe mwantore mwe. murakoze mwese abakunzi b'imico n'akaranga. abagendana ubumuga oye, abagendana ubumuga bwo kutabona komera. Mama Fondation oye, Papa Fondation oye. abubahwa mwese muri ngaha heza gigwa, murakoze cyane. nyakubahwa murongoye ibiro by'amashirahamwe ya Nations Unies mukorera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. nyakubahwa muyobozi mukuru mu bushikiranganje bwo gushigikirana imibano, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. nyakubahwa mwaserukiye intara nziza ya Bujumbura, Madame Thérèse Kamango, représentante de l'Union africaine des aveugles dans la sous-région de l'Afrique centrale. banyakubahwa mwese mujejwe umutekano ngaha mu ntara nziza ya Bujumbura. banyakubahwa muserukira inani z'abagendana ubumuga n'amashirahamwe ngaha mu Burundi. banyakubahwa mwese mugendana ubumuga, namwe mwese batumire bahire mwaje kudushigikira kuri uyu munsi mukuru. tugira amahoro, tugira amahoro n'iterambere ridakumira. kw'izina ry'abagendana ubumuga no kw'izina ryanje nyene ndiniteka n'akanyamuneza kugikwengurukira mwebwe mwese mwigoye mugashika ngaha kudushigikira kuri uyu munsi mwiza duhimbaza munsi mpuzamakungu wahariwe inkoni yera Cane Blanche. turashimiye Imana mushobora byose, yo yami tuzigama yatuzigamye twese tugashika kuri uno munsi turi bazima, nibiheregwe icubahiro. banyakubahwa mwese, uko umwaka utashe
isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe inkoni yera cane blanche. Nakaryo keza kukugira dusubize amaso inyuma twirimbure turabe aho tugeze, aho tuvuye naho tugeze niyo turiko turaja. Kuri uyu munsi uri hejuru duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe inkoni yera ku civugo kivuga kiti inkoni yera ku bagendana ubumuga bwo kutabona mu kibano nishimikiro nyakuri. Kukaba nkako ku bagendana ubumuga inkoni yera ni ikimenyetso cyo gukura intambamyi izo zose zibangamira abagendana ubumuga. Turakengurukiye cyane leta y'u Burundi yo idahengeshenya gushigikira abagendana ubumuga na cyane mu gushiraho amategeko abereye kugira umugendana ubumuga amererwe neza. Turashimiye leta ko yashizeho politike y'igihugu iteza imbere abagendana ubumuga, mbere hakajaho n'itegeko ryorohereza abagendana ubumuga. Turashimiye rero abo bose bitanga batiziganya kugira ibikorwa by'abagendana ubumuga bitera imbere. Turashimiye cyane Nations Unies, amashirahamwe ya Nations Unies ingene yitanga atiziganya agafashanya na leta kugira abagendana ubumuga batera imbere. Nitwo kwibagira gushimira abo bose bitanga batiziganya, na cyane twoshimira umuryango wa nyakubahwa Uwiragiye François afatanije na nyakubahwa umuvyeyi w'impuhwe Mama Fondation. Tabara mu bampera amashi. Turifuza ko n'abandi bagwiza tunga bofata karorero kuwu muryango w'abagwiza tunga bakagira ico bakoze, gutyo abagendana ubumuga muri rusangi tugatera imbere, mbere tugashikira ca yambono ya nyene icubahiro mukuru w'igihugu avuga ati mu mwaka w'ibihumbi 2040 igihugu cifashe, mu mwaka w'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Turi kumwe twese rero birashoboka, abagwiza tunga bafashe ya mbere nk'uko kwa nyakubahwa Uwiragiye François na nyakubahwa Uwiragiye Sylvie babibonye bakabigenza neza, maze abagendana ubumuga tugashikirwa. Sivyo gusa, kuri ico nyene murabona yuko bigisha abagendana ubumuga bwo kutabona muhereye mu mashuri mato gushika no muri kaminuza, mbere abize bigishwe n'iki kigo bagahabwa n'akazi, mbere n'abandi bavuye n'ahandi bakaharonka akazi kandi bagendana ubumuga bwo kutabona. Aho bari bamenyereye yuko umuntu atabona bamubonye mu ibarabara canke bamubonye muri banke bibaza yuko agiye kugira ngo nsaidia papa. Uno munsi abatabona bari mu iki kigo nabo baraja kuri banki nabo bakayaharura bakayakorako. Ni iteka rikomeye rero kubona abagendana ubumuga nabo bamaze gutera iyo ntambwe bashigikiwe n'uwo muryango mwiza wahezagiwe n'Imana. Turasabye rero leta y'u Burundi yuko yoguma ishishikara ishigikira ibikorwa. Turasabye kandi yuko abagendana ubumuga boshigikirwa mu mpande zitandukanye. Ubushikiranganje bwo gushigikirana bufashe cyane amashirahamwe biteza imbere, kuko abatagize amahirwe yo kuja mu mashure nabo nyene bashigikirwe mu myuga gutyo batera imbere. Mu kurangiza iri jambo nongeye gushima gose bimwe bivuye ku mutima
nshimira mwebwe mwese mwaje kudushigikira, nshimira amashirahamwe ya Nations Unies, nshimira ubushikiranganji butandukanye bwaje kudushigikira. Ndashimiye cyane na nyakubahwa murongoye Union Africaine des Aveugles ngaha mu karere k'ibihugu vya Afrika yo hagati, kubona mwigoye mukaza kudushigikira kuri uno munsi. Akafuni kabagara ubumwe na Karenge, murazi ko mu gihe giheze twahora hari iwanyu namwe muga tukaba twahuriye mu kindi gihugu ca Maroc, musanzwe mufise mu ijambo. Murakoze cyane bubahwa mwese mwaze kudushigikira. Uhoraho Imana nabagire neza, murakoze. Imana ibahezagire. Le 15 octobre, l'humanité célèbre la journée internationale de la canne blanche. Itariki 15 z'ukwicumi buri mwaka isi yose irahimbaza umunsi mukuru w'abagendana ubumuga bwo kutabona. La canne blanche, c'est un outil d'orientation. Inkoni yera ifasha kwiyunguruza. La canne blanche, c'est celle-là qui découvre les obstacles devant nous. Inkoni yera niyo itwereka intambanyi iri mu nzira yacu imbere yacu. Il est important que chaque déficient visuel doit avoir la canne blanche. Ni ngombwa ko umuntu wese afise agendana ubumuga bwo kutabona agendana inkoni yera. Parce que la canne blanche, c'est un symbole d'identification. Kubera yuko inkoni yera ni ikimenyetso cyo kumenya ikintu n'ikindi. Mais la canne blanche est difficile d'en avoir en Afrique. Mais ariko inkoni yera biragoye kuyironka muri Afrika. Alors que c'est un outil que chaque déficient visuel doit avoir. Nubwo ari igikoresho umuntu wari wese agendana ubumuga bwo kutabona akenera iminsi yose. À moins que si ma mémoire me trompe, la canne blanche est fabriquée en Afrique, il y a 2 pays seulement. Ni naba ntihenze inkoni yera ikorwa mu bihugu bibiri byonyine bya Afrika, ni naba ntihenze. En Afrique du Nord, non, en Afrique du Sud pour la partie anglophone. Muri Afrika y'Epfo kubijanye n'ibihugu bivuga icongereza. Et la partie francophone, c'est au Maroc. Mu bihugu bya Afrika bivuga ururimi rw'igifaransa ni muri Maroc. Alors la canne blanche, c'est un outil d'exclusion, c'est un instrument d'exclusion. C'est pour cela que nous, les déficients visuels, nous devons tous avoir la canne blanche parce que je venais de le dire que c'est un outil d'identification. Abagendana ubumuga bwo kutabona tubwirizwa kuronka inkoni yera kuko n'igikoresho kidufasha gutandukanya ikintu n'ikindi. Nous remercions le gouvernement burundais pour la ratification du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et relatif aux droits des personnes handicapées, parce que le Burundi a ratifié cette charte africaine et il a mis les textes d'application en rigueur. Turashimiye leta y'u Burundi kubona yarashize umukono ku itegeko ku mabwirizwa agenga agateka kazina muntu na cyane cyane agateka kabagendana ubumuga, hanyuma igaca ishyiraho n'amategeko yo gushyira mu ngiro ayo mabwirizwa, iryo bwirizwa ku rwego rwa Afurika akayashyira mu mategeko y'igihugu kugira ngo bishyirwe mu ngiro. Alors c'est un signal fort pour le gouvernement burundais. Dans d'autres pays, on n'a pas encore ratifié ce protocole de la Charte africaine des droits de l'homme des peuples relatif aux droits des personnes handicapées. Ni ikimenyetso cyiza cyane rwose kubona Burundi bwarashoboye gushyira ku mukono kw'iryo tegeko, kubera yuko mu bihugu byinshi bya Afurika ntibarakora icyo gikorwa cyo gushyira umukono ngo bemeze kandi bemange iryo tegeko. L'Union africaine des aveugles, par mon nom, vous remercie sincèrement. Afrika, ubumwe bwa Afrika na cyane cyane abagendana ubumuga bwo kutabona turabashimiye kandi nibo serukira, turabashimiye de cette marque de considération envers les déficients visuels. L'Union africaine souhaite les cases d'accueil ou les maisons d'accueil doivent être pérennes au Burundi. Un exemple de la Fondation Wiragiye.
twifuza yuko ibigo umuga vyobandanya bibaho bikanagwira kandi bikaramba na cyane cyane n'iki kigo cha Fondation Uwiragiye. C'est pour cela, soutenons la Fondation Uwiragiye et que le ministère, le gouvernement burundais puisse accompagner, je sais qu'ils font déjà, puisse accompagner la Fondation Uwiragiye et les autres institutions, les institutions du système des Nations Unies. Pour terminer, la perte de la vue n'est pas la perte de la vie. Et ce n'est pas une fatalité. Muri Fondation Uwiragiye byose birahari. Ikirundi kirahari, Igifaransa kirahari, n'iki kandi. Igiswahili cyoco. Tutangire kucongereza twumve. Twumve ko mutaresha. I think our understand the meaning of white hand. I think that for those who can see this, I have it in my hands. I decided for invention for interview the poem entitled The White Hand. But I know that you remember that today we have modern-sized white hand and social inclusion is the symbol of living together. I want to give our attention for what we're going to do here. A white hand. A dry stamp is very important too. A white hand. My God, in my everyday life. A white hand. My eye that helps me to move safely. The white hand. My light during the darkness. Do you understand what I'm talking about? It must be the white hand. An important tool to people will be joined in Parliament. Many years ago, the white hand was inexistent. Imagine that life without white hand. But now, I can just testify that our protected ethnic men accidents thanks to the whiteness. Do you want to be an important person? In the world of people live with visual impairment, just to be and behave as the white hand does. Do you understand what I'm talking about? It must be the white hand. An important tool to people with visual impairment. White hand, I will never leave you. And whoever who behaves like you will never be forgotten. I address my thanks, giving to His Excellency General Major Evariste Ndayishimiye and his government. Madam Uwiragiye Sylvie, the representative of the Uwiragiye Foundation, national and international organization, by promoting the people with visual impairment. Do you understand what I'm talking about? It must be a white hand. An important tool to people live with visual impairment. Thank you very much, Uncle Ben. Thank you for paying attention to my time. Yatangiye ashaka gusigura ikijanye na carte blanche, inkoni bitwaza abagendana ubumuga bwo kutabona. Hanyuma yatanguye aravuga ibyiza by'inkoni yera canke carte blanche ibafasha kwiyunguruza kandi ikabarinda udusanganya twa hato na hato iyo bariko bariyunguruza no kumenya aho bageze. Hanyuma arabandanya abwira abari hano ko iyi nkoni yera ari cyo gikoresho gishobora kudufasha gufasha aba bagendana ubumuga bwo kutabona kumenya aho bageze n'ikibanza barimo no kugira ngo bamenye n'intambamyi zishobora kuba ziri hafi yabo kugira ngo bahagarare
batarabishikira. yacigiye ngaha naco yavuye muhiri wabazi mugabo urabona ingene asigatura ururimi. Berite kandi ari mu bana ari mu mwaka w'9 kandi yigana n'abana babona mugabo nta mwana numwe abona yigera muca imbere. Yamaronka amanota arenga 90%. Ayo mashimu muhaye nakuyiye. Turamushimiye cyane, turamuteye intege ateraje imbere. Ejo kumbure azoba ari mu majansi ya Nations Unies ari New York atari mu Burundi. Turizeye yuko Imana yagufashije ibya mbere izogufasha n'ibikurikira. Nyakubahwa umubayere dufise hano muri fondation banyakubahwa inshuti bagenzi bibondo bya fondation Uwiragiye mashirahamwe atandukanye yaserukiwe abafise ubumuga butandukanye mwaje kwifatanya natwe ndabahaye indamukanyo canke mwiriwe uvuga ngo kaze dusangire kunezerwa k'uyu munsi wa Canne Blanche duhimbaza ku itariki 15 z'ukwicumi. Ndabanezererewe kuba mwaje kudufata mu mugongo. Imana ibahezagire. Mu ncamake uyu munsi wahariwe inkoni yera Canne Blanche ntidukunda kuwuhimbaza kenshi, ariko iyo bishitse tukaronka amikoro turabikorera abana bacu bagendana ubumuga bwo kutabona kugira nabo biyumve bagire umunezero kw'iyi tariki. Rero kuwuhimbaza si uko twari dufise byinshi, ni uko nabo tuba dushaka ko bama biyumva nibumva mu bindi bihugu bawubagirira bumve ko no ngaha mu gihugu c'u Burundi hariho ababiyumvira ko bakawuhimbaza bakawubagirira. Rero niyo ntumbero twashatse kubanezereza no kugira basangire n'abandi bana bari kumwe muri kino kigo. Nshuti bagenzi mwaje kudushigikira muri uyu munezero, nagire nshime by'umwihariko ubwa mbere bivuye ku mutima ingene abagize amashirahamwe ya Nations Unies tumaze kubabwira ko tuzogira uyu munsi mukuru wa Canne Blanche badushigikiye by'ukuri bivuye ku mutima. Mbere nico gituma mwabonye twacerewe canke twawucerereje, baguma batubwira ati nimurindire turaronka umwanya. Tukanezerwa cyane n'abatumire batandukanye bama badufata mu mugongo nk'ubushikiranganji bwo gushigikirana solidarite, nubwo umushikiranganji ataje ariko yaserukiwe, kandi twarabamenyesheje uyu munsi mukuru wa Canne Blanche. Ndakenguruka byimva mutima mu by'ukuri Marie Thérèse Kamango yavuye kure cyane Congo Brazzaville, ariko yaguma avuga ati ntegerezwa kuhagera nanje nifatanye namwe.
ndakenguruka rwose byimva mutima ngene mwatugendeye mukatunezereza mukaduha inyigisho mukatugaburira ivyo bintu aba bana batabona ntibavyibagira kuko mubikorana umutima mwiza. Muri rusange sinokwibagira uwaduhaye imashini yemprima inyigisho z'abatabona, uwaserukiye media box ahaguruke mu murebe, we yaduhaye ijya mashini imprimante ikomeye cyane turamushimiye rwose. Kuri uno munsi uri hejuru wa Cane Blanche turashimira ababa baradufashije kugira dushike kuri ibi bintu bitandukanye. Rero nimwumva turiko turabikora suko dufise uburyo bw'ikirenga. Nyakubahwa yajaserukira Nations Unies yambajije iki ciyumviro cavuye hehe. Namubwiye ko cavuye ku mutima. Byavuye ku mutima hama umwubahwa cyane ndagenda ndabimuyagira umutware wanje ndamubwira iciyumviro, arambwira ati iciyumviro cawe sinogita mu nzira ariko nzogushigikira uko nzobishobora. Ahaguruke mu murebe mushobora kuba mutamuzi mumukomera amashi umubayere mukuru umukomera amashi menshi cyane. Niwe natanguranye abana 13 hari ujya mwana yavuze icyongereza cyinshi cyane ariko amaze kubibona yaragize impuhwe umutima by'ukuri w'ikigongwe acara bikunda kundusha. Mugabo naza ndafatanya n'umuntu yitwa Daniel, niwe natanguye kuja kurondera nkibikora. Namukuye ahantu kure mu Kayanza, nagenda ndatembagurika ariko ndamushikira nzanana n'abana biwe bose. Hama umutware arambaza ati none abo bantu bose uzobashobora canke bashobora kuba barakuroze kuko urabakunda cyane. Ivyo bihe rero iyo turiko turibuka uyu munsi w'inkoni yera yahariwe abagendana ubumuga bwo kutabona, binkora ku mutima nkavyibuka nkumva ntashobora kuvyibagirwa. Rero imbere y'abadufasha canke mugomba kudushigikira sinari kugenda ntaberetse umubayere mukuru. Umubayere mukuru rero ntabikura bibaza ati yoba bikura muri Tanganyika habe na gato. Akoresha amaboko utwo yari guha abana akadusangiza aba bana bagendana ubumuga bwo kutabona. Gushika ubu mfise abana batabona 117 biga hano, harabiga muri kaminuza, hariho abarangije kaminuza abo nagiye ndakura Igitega bahahejeje. Uwo mbere cyabona nagiye guhanuza ni Sœur Aline ari hano ahaguruke mu mubone uryo yambereye umusaza mwiza cyane. Sœur Aline yaramfashije cyane mu byiyumviro n'ingene nzoshobora kurera aba bana batabona. Impanuro nyinshi n'ibyo nzogenda ndakora, anyiza ibikoresho kuko nta buryo nari mfise no kubirondera byari bigoye. Rero urya mu masere niwe yampaye ibikoresho byo gutangura. Imana imuhezagire.
k'uyu munsi wa Canne Blanche twebwe mu kigo iyo twaje kuwuhimbaza turibuka ibyakozwe n'ibindi biba bitarakorwa. Murabona iki kibanza twicayemo mu by'ukuri si ikibanza kibi, nabonye ko ari cyiza. Yadukuye ahantu twari dupanze, sanga yanguriye iki kibanza akimpa na kado. Uwo muntu mwumva atari uwo gushimirwa. Turarengerwa. Ni ukuri Imana iguhezagire kandi igukomeze cyane. Amashirahamwe atandukanye tutibagiye Solidarite niyo yaduha umuceri n'ibiharage iyo byaboneka, kuko ibiharage byo byaragoranye, ariko muri bijya bike mwarose mwaratwibutse. Hama ndashimira n'abandi bagiye baradufata mu mugongo mu bitari bike, n'ayandi mashirahamwe dukorana nayo nkayashimira imva mutima. Ntibagiye uyu yariko aranima, uyu ni wakunda kunjya kara, yitwa Jiriberi, ati mwibuke wa muvyeyi wo mu Kabezi, agaca atwibuka. Mu mukomera amashi. Muri iyo ntumbero yo gutunga abana batabona, harabayeho indero idakumira, kumva tutokumira abana bacu batabona, duca dushiramwo abana bakanora. Ya ndero idakumira kugira ngo umwana atabona ntaze yumve yuko ari ahantu wenyene. Iyo ari kumwe n'ababona yumva ari umuntu, akiyumva ahari hose. Nico gituma rero mwabonye dufise abana babona, bakuze kandi bariko baranaheza bamwe bamwe. Turashima abana bacu bagendana ubumuga bwo kutabona aho bageze. Hariho abana bageze mu wa nyuma bazoronka diplome muri uyu mwaka 3. Abo nabo nuko bohaguruka. Ababonye haje 2, ubundi aragwaye, ariko bazoronka diplome mu mwaka uza. Nabo mubakomera amashi, abana beza cyane. Muri aba bana bagendana ubumuga bwo kutabona ni abana 117 nk'uko nabibabwiye, ariko abakobwa ni 52. Turatera kamo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ngabandanye kudufata mu mugongo na cyane cyane kudushigikira muri bino bikorwa tuba turiko turarangura, kuko tubirangurira Burundi bw'ejo, kazoza k'ejo. Niho no guhimiriza abafise amashirahamwe atandukanye, abagwizatunga batandukanye bo muri kino gihugu canke hanze, kugira baze barashigikira abafise ibi bigo bitandukanye. Ariko nanone atari bigo bimwe biba bishaka gushira mu mifuko yabo, barevye kuco ishirahamwe canke fondation yashoboye kurangura mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Bamaze kubona ko kirangura ibintu neza n'ibikorwa yakoze fondation, bakadushigikira, bakadufata mu mugongo. Uko kudufata mu mugongo no kutugendera ibyo dusaba muri leta bikanyaruka, amategeko agakurikizwa, abana batabona nabo bakiyumva mu bisata bitandukanye.
Mu kurangiza ndashimiye banyakubahwa mwese mwaje kudushigikira kunezeranwa natwe kuri uyu munsi wa Cane Blanche, abubahwa mwese, abapasiteri, abamaseri, abatimbo, abavuye ahantu hatandukanye kuza kwifatanya natwe, abana mwese ndabashimiye, Imana ibahezagire. J'ai le plaisir en fait de représenter ici la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies qui jusqu'à hier nuit avait encore la garantie d'être parmi vous, elle y tenait tant. Mais il s'est fait que il y a eu ce matin une célébration importante à laquelle devaient participer les chefs de l'État. Personnes malvoyantes, honorables personnes vivant avec handicap. J'ai envie de dire ensuite, ici vous les appelez Maman Fondation et Papa Fondation. Donc j'ai envie de dire honorable Papa Fondation et Maman Fondation. Aucune personne vivant avec un handicap ne doit être laissée pour compte. Dans la mise en œuvre du Pacte pour l'avenir, le rôle des leaders des personnes handicapées sera primordial. Il nous faut donc éliminer les obstacles et les barrières auxquelles sont confrontés ces leaders pour pouvoir bien jouer leur rôle. Nous devons faire en sorte que ces leaders participent activement
aux efforts de développement durable et en bénéficient dans des conditions de dignité et d'égalité. Le système des Nations Unies reconnaît les avancées positives du Burundi dans la promotion des droits des personnes vivant avec handicap à travers la mise en place d'un environnement juridique qui leur est favorable, notamment la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la mise en place de la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi depuis 2018. Néanmoins, un pas reste à faire dans la mise en place des tests d'application pour assurer l'effectivité des droits des personnes vivant avec handicap dans tous les domaines pour un développement plus inclusif et durable. Je note ici également, lorsqu'on entend le discours prononcé par la représentante de l'Union africaine des personnes vivant avec un handicap, qu'il y a également des pas qui restent à faire en matière d'autres tests. Et bien entendu, les autorités sont représentées ici et je suis sûr que les dispositions seront prises pour que ces tests qui n'ont pas été ratifiés par le Burundi le soient. Mesdames et messieurs, comme souligné par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, l'ONU n'aura de répit tant que l'inclusion et l'accessibilité ne seront pas intégrées dans tous les aspects de son travail. C'est pour cela que nous devons prendre tous un engagement constructif dans la prise de décision, en accordant une priorité absolue aux droits et aux intérêts des personnes handicapées, en leur faisant participer directement ou à travers des partenariats avec leurs organisations de manière constructive à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques et des programmes du pays et de nos organisations respectives. Awamada reka nkwibuka ubuzima twaciyemo tubadolega ibuka tuba mu kibenga tugana mu Bujumbura mu gicuku hamwe mu kibenga amavuta warayadukuye imbaraga zura zitora gukomera kwacu guhagaze kuri we niharambe wewe niharambe Faransa niharambe abana bawe niharambe umuryango wawe niharambe wewe niharambe Faransa niharambe abana bawe niharambe umuryango wawe gumana natwe yamana natwe horana natwe kugeza bwije amasi gumana natwe horana natwe kugeza bwije. Ah, we love you, Mama. We love you, Mama. Isiriviu iragiye amasi yose isiriviu iragiye amasi yose amatu yose hejuru isiriviu iragiye tuendeleze mama yo mama yo tuendeleze ama tugusa tuendeleze murakoze mama yo mama we tuendeleze tunataje tuendeleze. Thank you. murakoze cyane baje bitwaje kandi amakarito y'impapuro zimwe zikoresha braille amakarito 65 nanyo tuyatengurura baje kandi bitwaje amarori yayandi akinga izuba amapiese 150 nayo tuyakenguruke
hariho kite dukunze kwita kit wash nayo nyene bazanye amabido, bazanye amasabuni, bazanye ibikombe. Ivyo byose twashaka babishikirize. Sinashimye kuvuga ngo agence kanaka niyo yabizanye, ni agence ya Nations Unies zabizanye. Imana ibahezagire. Karibu rero mubishikirize. Tuza kugira bizimbye tutaronka ngaha kenshi. Abana 10 begere hano. Abana bace bagira batambukisha izo nkoni kugira ngo abatari bwabibone bashobore izo nkoni zifasha. Izo kane blanche rero mubona ni kane blanche umuntu ashobora kuzinga agashira no mu mufuko w'ikoti canke mu mufuko w'ipantaro canke mu gasakoshi. Uwaserukiye Union Africaine des Aveugles yavuze yuko ngaha zidashoboka kuboneka kiretse mu bihugu bibiri byo muri Afrika. Rero no musi twagize amahirwe yo kuzironka. Bibondo musubire mu bibanza byanyu. Oye! Mwese mupepe hivi. Oye! Naho ntabona nk'abandi bose, naho ndumva nk'abandi bose, naho ntakora nk'iby'abandi bose, nanje ndi umuntu nk'abandi. Aho nciye bakankumira, bakamarira ivomo, bamwe bakavuga ko ndi igihume, abandi bakavuga ndi igisigo. Umuryango ukanera kato, ihibambewe nashoboye, mfise uruhara rukomeye kw'iterambere ry'igihugu. Oye, abagararuka mutabara! Uriyo! Mfashe amashimwe cyane, ukengurukire uyu muryango wiyumviriye iki kintu kandi wari ufise uko ubayeho n'abasomaliya b'imbabazi koko. Tubongera amashyi kuko amashyi mwatanze nagomba kumubiyongera. Kubera ko Imana yaduhaye ababyeyi nk'aba, Uwiragiye François mbabarire ko batamuvuze mu izina, na mama wanje nkunda kumwita mama Sibiri, nawe nyine mbabariye nakuvuze mu izina kubera nzimiye ndonke uko banzimurura. Nukuri ndakegurukiye cyane yaba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi hari ababyeyi n'ibiburi nka batanu nk'abo, abagendana ubumuga mu bice yose, bwaba nyunganirangingo cyangwa ubw'amaso cyangwa arona ubundi bumuga bwo mu mutwe nabwo nyine n'ubumuga twotera intambwe. Bishimire cyane na ambasaderi w'abagendana ubumuga Mboga Patrick nawe nyine yitaho abana bagendana ubumuga buboneka bwo kutagira amaguru n'amaboko, nawe nyine tumukomera amashyi. Abamuga dufise impano nyinshi zitandukanye twebwe tugendana ubumuga, turaririmba, turiga, turabona abategetsi, turakina football, turakina volleyball, turaserukira igihugu. Mwumva ko ari ibintu biryoshye cyane. Mana, icyo twosenga ni kimwe, abasavyi bawe ubandanye ubagirira neza. Wewe watumye bikunda, wewe watumye bikoreka bino, turizeye ko n'ibitaro n'andi maproje bigiye gukunda mu izina rya Yesu Kristo.
turuguruje imvura y'umugisha amafinansima avuye ku isi yose. Wewe ni utuma ijambo ryaravuga ngo nuko mwijoro ngo warabuzitira umwami ngo hari umuntu yagira apfe ngo maze ngo umwami aravuga ati ni mume igitabo cy'urwibutso ngo aho abakoze ibyiza batigeze bibukwa ngo nuko bazana igitabo cy'urwibutso barasoma basanga Mordekai yakoze ibyiza nigeze yibukwa ngo muri iryo joro wabujije itiro umwami Ahasuwerusi. Ivyo vyose data sinorangiza kandi mvuga ni uwahezagire abasavyi bawe bashizeho ino vision ushishikara inyonga zawe zibanageze ku buzima bwabo. Turagushimiye muri make twizeye gukora byinshi ni mu izina rya data n'irya mwana n'irya mwemuyera twese tuvuge tuti amen.